My baby, tell me why you feel like that, my baby. When you cry, me I dey feel so bad, my gal. And every time when I see your smile, my baby, I feel so good. I never let you, baby gal. Bye, 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 bye. Girl, you never cry, 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 cry. I go be your man, 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 man. I go be your protector, I go be your commando. Me, I promise you to love you. And every time me I dey hold you, my love for my baby girl. Samana nawe mukunzi wanje. Zokurinda marira wa baba jwena wawundi. Thank you so much. Yeah, job bless. Benge wangira pese yombote kwata umunye gara kubaretse nange bitatu Joel yop niko tubikora kwa kundi nyene Linox tuba twishikiye kugira tubaho ibintu bimeze bien sana. Ni 2024 rero 2024 twarayinjiyemwo ni kubaho ibintu by'amavuta bibe bigiye bitandukanye kugira mushobore kwibonera abantu banyu yop ni Burundi mu Burundi birarenze sana tuko muri umutumire adasanzwe sana adasanzwe muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri we araza kutuyagira bimwe bimuranze muri we muri industry ya music ntituzi ko ari gospel canke zimwe zindi ariko muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye aza kutuyagira byinshi bimeze bien sana murabona aracari muto aya ngo ndigita sindi muto niko bavuga ya purosh ya purosha kuramutse bakora dukurikirana ha duce tubandanye ya ndabaramukije ariko barakurikirana ino emission nizere ko mumeze neza ya me am good ndashima Imana kabisa ya murakoze ku mazina nitwa Irakiza Joe Dasky muziki sinashoboye guhindura ibintu birebire ni Joe Dasky nyene ya nkaba mu Kanyosha ndi artiste wo muririmbyi wo mu Burundi ndabaramukije abakunzi ba Linox TV ko dukurikirana muri kano kanya ya ndabahaye ikaze aho bavuga nuko na Kanyosha zemo abastare benshi bagiye batandukanye twashobora kugendera umuziki usanzwe ukora nivyo duca tuzamo kubera benshi banakumenyereye umudiho ukora canke indirimbo usanzwe ukora reka tuze gatoyi ava yuko tubiza kivyo uduha ka historique gatoyi umuziki waje gute watanguye gute n'iryari wumvise ufise iyo mpano yuko ufise talent yo kuririmba umuziki watanguye konzamwo hari muri 2018 ariko imbere yaho navukiye mu muryango w'abahungu bane ndumuhererezi rero imfura yacu yari isanzwe iririmba yari ifite groupe yitwa BSTP Wings niyo yarasanzwe bari basanzwe baririmbamwo bari kumwe na ba La Foudre ba Riak ba Nibe ba Shakir benshi baragiye hanze bamwe rero jewe nari umwana mutonya narabona mukuru wanje ariko araririmba nanje nkavuga ati wow foko nese ya bino bintu narumva nyene ko bindyoheye kubona nyene mukuru wanje aririmba kandi nanje nkifuza yuko nomera nkawe rero biraja mu ngiro ndavuga ati one day reka nipime nanje nandike ndabe yuko nanje nshobora gukora ikintu kimwe gishobora kuryohera abantu ndicara ndandika ico gihe mpejeje kwandika naciye mbwira girlfriend ndamubwira ati bo je naje kwandika indirimbo ndifuza yuko wamfasha iyo ndirimbo nkayisohora kubera yarasanzwe ari muri BS hari hasanzwe harimo umuproducteur yitwa Lanio nawe yarasanzwe aririmba niwe yaciye connecta nawe ndakora kwa Lanio muri New Level Record vraiment big up kuri Lanio nubwo ko arimo ari umuproducteur twashoboye gukorana nkiri hasi yantahuye ubwa mbere turakora kwa rimbo ka mbere dojo gakora ndakarikora nyene kugira ngo utestinge umvirize mu micungararo ndabaza feedback barambwira ati bro urazi kuririmba tibandanya ahubwo ntugarukirize hano ahubwo urondere n'aba producteur ko ico bampora yari sound bwa mbere abantu bose bagitangura abartiste bari bose bagitangura bafite indirimbo batangurira ko hamwe bukiri underground gusa nyene uvuga ati nta muntu umwe ndashirondeza rero twarakoranye na Laniyo indirimbo imwe
yitwa Give Me a Love ariko nta na hamwe iri nyene niza ndirimbo ndakubwira ko zo kubika muri telefone ugira usanga uzuriyumviriza ya ko tuja ku isi. Iyo ndirimbo narayikoze Gigabit arayumva. Yari ari muri Chine muri ico gihe arambwira ati Joe vraiment uririmba bien sana tifo yuko abantu rondera producteur akorera ibintu de qualité. Ndambwira ati vraiment pour le moment jewe nta buryo mfise ushobora kuja kuriha bajya producteur ubona ko ico gihe vraiment nta buryo vraiment nabona. Arambwira ati Joe je ndi umuproducteur muri kano kanya ikintu ushobora kugufasha ndashobora kugufasha kucerekeye audio. Ndamushimire cyane nawe nahari hose. Yaciye agifata mu minwe arambwira ati Joe pour le moment wewe uzoza urakora audio undungikira tutangura gukorana ari muri Chine niko yari ko ariga turabandanya gushika n'ubu. Naramushimire cyane ahantu hose ari. Big up sana. Aho nyene no shaka bise nuko ndakuba utahuza akora dukurikirana cyangwa yabana bakunzi bawe kugira mumenyane vyaje gute ugira ushobore kuronka contact yiwe ugira Gigabit. Okay, merci beaucoup. Nkuko nakubwiye ko haba ari indirimbo dukora avant abantu bamenye Jenize kuri Semi-Inspire de Rohero. Cyo gihe rero tumenyana na Gigabit kuri Semi-Inspire de Rohero himirije journée abaririmbyi abantu abanyeshuri bafite amatala yo kuririmba baraja hamwe kujya nyine bisanzwe bimeze ugasanga abadanse barukwabo abacapa kwabo. Twe rero nk'umugwi w'aba musiciens twarashoboye kuja hamwe turagira idea yo gukora indirimbo. Turiyumvira ati eske indirimbo twayikorera hehe benshi caduhuriza kuri Gigabit. Ico gihe Gigabit ntwari bwamenyane je durije kuri Gigabit rero turagenda turakora iyo ndirimbo Jesse ntwari tuzinanye tugusa ndiko ndaririmba hamwe duhejeje yarambwiye ati Joe ndakeneye nimero zawe. Ndazimuha hama ntashe muhira niho na checkinga telefone nsanga yo nimero ziwe nawe yamaze kunyandikira ubucuti buca butangura aho nyene niho havuye no kubandanya dukorana n'ivyo bindi bikorwa bindi. Bisigura ko yakurondeye kubera abona talent iri muri wewe. Wibaza ko ari kubera iki muri uwo mugwi mwari muri kumwe aca hitamwo gutora wewe gutse? N'ubuntu bw'Imana niko nabivuga. Uratubwira ugenda uko rwatanguye kariyere yo kuva mu buto niko twokwitwa ki underground kurimba gato mugabo mu nyuma ugashika ku yindi level. Aho nyene rero tuze ngaho uratangura gukorana nawe aranagiye hanze amaze kugenda muri wewe vyagenze gute uwo mwanya agiye uvyumvise ntiwacetse ngo intege uvuga ati tibigiye guhara byatara? N'ubundi byaranciye intege kuko umuntu yarasanzwe agufasha ibintu nk'ibyo agiye agafata urugendo urumva yuko nawe aho usigara udasigara umeze neza. Rero narabitahuye kuko n'ibintu bishobora gushika ubuzima burahinduka kandi mu buzima haba ama priorité. Byarandistabinze gatonya kubera ko wumva ko kuvyerekeye audio byaca biba ngombwa yuko ndondera amafaranga yo kwanza kuri coding audio mbere yuko nkora clip. Ngira ko no kuri visa nayikoreye kwa Collider Magic. Mbere yuko nkora kwa Collider Magic nari nabajije Gigabit kwanza arambwira yuko bitazoshoboka kubera ubwo rugendo yagira afate tutari kumwe hafi. Nanje sinahagaze narabandanije nkora nshimira cyane na staff yaramfashije cyane. Ndafite staff abagenzi twakuranye twiganye turi kumwe muri group ushobora kubwira ikintu bakacumva bakagitahura. Barangwanye ko vraiment ndakora visa ko ico gihe nta buryo bwo gukora audio nari mfise. Urumva ko vyategereza ko ndondera amafaranga. Hari nkajyari hari nk'umwaka uhe ugira 2021 niho visa yasohoka. Staff rero twagize cotisation na staff just kubera jewe baravuga ati reka dufashe Joe Dasky turabe yuko impano yiwe nawe tushikana ku yindi ntambwe. Baragira cotisation impano irahezagira ndaronka n'abandi bagira neza bashoboye kumfasha. Ubwa mbere idea ari yo gukora audio yonyene mugabo mu nyuma na video nza kwiretrouva uburyo buriko buraboneka kuko ni benshi nagenda ashaka mbwira ati ndiko ndakora ndafise project ndiko ndakora indirimbo ndiko ndakora ndipfuza ko mfasha
ukanterera ayo ushobora kuronka ari yose benshi rero barantahura abandi nabo ugasanga nyene ntibabitahura ko baravuga ati muziki ugasanga bavuga ati none je nane nkeneye gufungura nawe kumbwira umuziki mugabo ko tuhari abantu baba bagutahura kuri reve yawe bavuga ati Joe ndakeneye kubona wateye imbere nzofuma ndeka kurya ariko ndagufashe abo bantu barahari kandi vraiment aho bari hose Imana ibahezagire mbandanya ndababona n'ubu gushika kuri no saha ko no kuri iyi ndirimbo shasha my baby iyo nibaza ko tuyishika ko mu kanya ariko tuze Joe 2021 turumva ko ari urugendo rwari rumeze neza hari abagushigikiye ariko haba harimo nibibi ibibi wibuka nibihe mu mwaka wa 2021 byo nyene wavuze ati ibi bintu ndiko ndacamo wapi 2021 naza ngati nta kibi na kimwe cyashikiye bro uretse ku mwaka wa mbere mubi ari umwaka wa 2023 nashoboye kubura umuvyeyi pole sana 2023 urumva ko kubera kubura umuvyeyi kugira usubira no kwandika biba bigoye reka rero tuca tuza ku ndirimbo yawe nyezina ariko ndashaka ikintu kimwe abafanzi bawe cyane n'abandi bashaka kumenya kuva utangura umuziki amakomantere wagiye uraronka canke yaba n'amasho abashoboye kukwikora ko kuvuga ati ufise tara ingo iyo myaka 2021 2022 mbere na 2023 umusaruro woba warakuyemwo yaba make canke menshi yoba yari nkangahe ushobora kuyateranya mvuze igitigiri vraiment wandiko ariko urishima wandiko ndishima ariko vraiment uko byagenze kose nabishimye umuziki rero si ngombwa ngo bagutumire mu mashow uri mu artiste hari uburyo bwinshi windizamo amafaranga nk'akarorero hashobora kuza undi muntu yifuza kuririmba akakubwira ati Joe ndipfuze kunyandikira indirimbo abo bantu barashoboye kuboneka muri iki gihe hari abantu nashoboye kwandikira indirimbo baramu amafaranga hari abandi bandondeye banyikora ko ku mariage kuko nsanzwe ndirimba no mu mariage ndabaryohereza imanza n'uburyo bwinshi rero umuririmbyi ashobora kwinjizamo amafaranga ku by'amasho nibaza yuko amasho atabaye ikirenga kubera ko no mu Burundi ibi bihe by'amakorona byagiye biracamwo muri rya periode rero byari byabaye nk'ibigabanuka cyane pole sana ariko nta na kimwe we keep fighting umuziki iyo uguhaye uraguha utaguhaye naho bica bigorana mugabo iyo ufise abantu bagukunda aribo baba fanzi banyu baja kuri YouTube cyangwa ku mbuga zigiye zitandukanye bakakwinjiriza ibintu bigenda neza reka tuze ku ndirimbo shasha je narayiravye ndavuga ati uyu muntu so Murundi je narinze kuri USA yuri zahari ya mugabo clip ije clip wayikoreye ino ino nyene okay tuze ku ndirimbo ijya ndirimbo mu kuyandika wari muri inspiration imeze gute washatse kwigisha iki abantu muri rusange ijya ndirimbo nari muri inspiration urumva ko yari y'urukundo ni my baby nyene nari muri inspiration y'urukundo ico gihe nari in couple true story it was a true story true story kubera ko nariko ndamubwira ati areke kumviriza amabwire y'abantu just yifokasinge ku rukundo rwacu kubera ko urazi ko hari abantu baza babateranya ugasanga ko baravuga amajambo atuma urukundo rwanyu rwononekara rero yari message yo kumubwira yuko yoraba imbere akareka kuraba inyuma akareka kumviriza amajambo y'abantu just akifokasinga ku rukundo rwacu tukubaka love yacu indirimbo imeze bien sana iraryoshe ariko uducishirize ko akantu gato gusa acapella gatoyi tu My baby, tell me why you feel like that, my baby. When you cry, me I dey feel so bad, my gal. And every time when I see your smile, my baby, I feel so good. I never let you, baby, gal. Bye. Yeah, you never cry. I go be your man. I go be your protector, I go be your commando. Thank you so much. Chef nurimba bye sana kwera abakunzi bawe ni benshi bagukunda abafanzi bawe ni benshi nabandi nibaza ko bagiye kwiyongera bagiye batandukanye ibikorwa byawe si bike birimo amajambo ameze bien kandi amajambo ashobora gukora ku mutima w'umuntu
ariko turi 2024 indirimbo yawe ni shasha nkuko babivuze akanovera kayo mu bantu uri kukabona gute abantu bako baguha commentaire zimeze gute mama ndashimira Imana ino ndirimbo ma feedback naho randonka nk'akarore nko kuri visa ari abantu nyene nk'abantu bakuze kubera kujya kuntu nyaruka visa ari abantu bakuze bambwiye ati iyo Jesse no ishobora kuyitamba kubera ko iranyaruka ariko kuri ino ncuro kuri my baby vraiment nashoboye kuronka feedback nziza feedback ziri positive aba papa abasore tungana aba mama abatama ko ndafise vraiment ma connection ndungikira abantu benshi mbere yuko sohora indirimbo nkababaza ati none bimeze gute indirimbo wumva no isohora eske niziye mpanuro wumva benshi vraiment barayishimye no my babies ndabishimira Imana kandi bisigura Joe yo yanditse indirimbo arafise abahanunza ni yagiye muri studio arafise abahanunza ku bantu badahanuza nabo nakaye kamo wate nk'abaririmbyi nka wewe udahanurwa bana nibaze ko ni ibintu bike sana ushobora gushika ko mu buzima guhanuza rero ni ibintu byiza cyane kuko umuntu wese aba afise idashobora kuguterera mu bikorwa cyawe turi 2024 hari ibyo uri kurategura ariko dusubira inyuma gatoya kugira mu kanya duce duheraheza indirimbo nyinshi buri wenyene ariko abandi hari igihe uvuga ati hari abandi baririmbyi baba bakomakomeye bari ku rwego rw'iwawe mbere n'abandi mbere baba bagukuriye ibintu by'amakorabo byifashe gute nko ku bafanzi bawe ndazashobora kuba hari ababikubaza sana byifashe gute mu mwaka wa 2024 collabo zirahari gusa muri kano kanya nayo nashatse kwanza mbanze sohore jewe izi wanje kugira ngo abantu babanze bamenye uwo ari we ko nibaze ko ntotangurira ku makolabo nawe ubwawe utarubaka ikintu cy'iwawe nibaze yuko bidasa neza ariko hari abavuga ati urashobora gukora n'umuririmbyi kanaka gwacu usanga aradugije izina ryawe ariko no mu plan yanje hari amakolabo mfise mugabo navuze ati reka kuri calendrier ukuntu bipanze hazofuma hatangura nka 3 canke 2 hama mu nyuma mwumve collab 2024 tuze rero kutegura iki yaza yuko Imana yonyene niyo twashize imbere ibintu bizagenda bien kandi ibintu turiko turabitegura bien sana muri GB Sound kwa Gigabit bitegerera ibisasu bikaze cyane kubiki wahise mu gihe ari wo gumukorera ko gusa udahindura hano agiye atandukanye yagufashe mu mugongo ukiri hasi si byiza kuca umwikura wamaze gushika dukorana kubera ko arashoboye kwanza sinumva ikintu noja kurondera ahandi novuga ngo ndagiye ndavuye kwa Gigabit deja ni n'umuntu novuga ko ari n'umuvyeyi wanje yaramvyaye mu muziki kuko yaranshize muri monde y'indirimbo ziri sounding neza giprofessionnel kuko akora neza sana tugushimire sana ariko ugire utujambo ushaka kubwira abatoyi bawe hari ababa bakunda umuziki barabiba ibiganiro bakavuga ati neho nkitangura kugira hari abashobora kubikora bagacika intege ariko abo bashobora gucika intege nakaye kajambo wabwira bo batekerera cyo ni ntucika intege gumukora wicishe bugufi hama wubaha abantu impanuro gusa nshobora kubwira umuntu ariko aradukurikira umu artiste yifuza kuba umunyamuziki kandi umuntu arakubonye umengo uri pose sana abantu ngo bari pose usanga idemu zibiruka inyuma idemu none zitwirutse inyuma muri ico gihe atagahunda shadukwipa tugushimire sana ariko ugira utujambo ushobora kubwira abafanzi bawe yabatubiri cyo bashimire kwanza abafanzi banje bashoboye kuntora mu indirimbo yanje My Baby yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere muri top 10 y'indirimbo 10 zariko zirahiganwa muri Irebe FM mwarakoze cyane kunshigikira mubandanye munshigikira muje no kuri YouTube yanje mugire subscribe murabe igikorwa canje My Baby hama muzogaruka mumbwire natwe Nox TV tugushimire sana nawe ndabashimiye cyane ko numwashoboye kutwakira yari Joe mwumvise amajambo menshi agiye atandukanye indirimbo ziwe ziramara sana sinovuga birefu ariko mugume mujako mufyondo ushaka kugumura aba nk'incuro 20 indirimbo yiwe naho yiraba incuro 10 nuguma uri umuziki mu Burundi tugushimire sana nawe ndabashimiye
My baby, tell me why you feel like that, my baby. When you cry me, I dey feel so bad, my gal. And every time when I see your smile, my baby, I feel so good. I never let you, baby gal. Bye, 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 bye. Girl, you never cry, 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 cry. I go be your man, 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 man. I go be your protector, I go be your commando. Me, I promise you to love you. And every time me, I dey hold you, my love for my baby girl. Samana nawe mukunzi wanje. So couldn't the mari that wa baba chwena wa wondi. Thank you so much. Yeah, job bless.